ni muri ku masitasiyo yose hari igitoro mubona iby'amafumbire mubona byifashe gute nimwumva ko muri leta birirwa baragaye ibijanye n'imiti ntushobora kurondera umuti ngo uronke adukeya tuhari usanga twitwarirwa nabo bagange kumwe bakunda kubita nyene urazi ko bavuga ngo abo bantu n'abagangesteri iyo rero igihugu kiri umwe abagangesteri usanga biterurira ibintu gutyo oya hanyuma kaba kamizwe n'ingoma biba bisigaye bigoye ni bya bindi bavuga ngo iyo amategeko atagikora ngo wibwe niwe yiruka nuko abantu bo muri leta boreka kudandaza benshi bari mu rudandaza none aribo badandaza igitoro aribo badandaza isuka aribo badandaza ivyo bintu byose bikurwa mu madovize wumva ayo madovize yoboneka gute kandi bigaca biva kwaba babandi aba banyoni akawe kabasuma nuko abantu bo muri leta ubwa mbere bokwekana ubutunzi bwabo erega nivyo biri mu bintu bituma usanga abantu bose bibera mu byo kwiba turasavye ijambo mukuru w'igihugu yavugiye Muramvya abantu bose bari kurikiza hanyuma inzego zije kubishira mu ngiro zibishire mu ngiro atari uko twebwe n'ukuri ntidukeneye kumva abo muri leta bariko baridoga ntibishoboka usaba leta yuko yofata berbe ijya banki nkuru y'igihugu ikayikura mu biro by'umukuru w'igihugu ikayigira yigenga nk'uko biri mu yandi mu bindi bihugu ugende mu Rwanda muri Tanzania muri Uganda muri Kenya Kongo n'ahandi hose usanga berbe ari urwego rwigenga iyi soko yo mu Kinywabi ubu murabizi yuko idolari ritaboneka ritangwa na leta riri ku mafaranga 3,000 hafi mu mabanki mugabo ntiriboneka mugabo ugiye kuri marché noir usanga rigeze ku 5,000 hafi sivyo kudeha sivyo imbeshere bose barabibona ko hari kibazo kidasanzwe ni ibintu bibonekera ku bintu byangombwa dukenera mugabo ivyo ico bivako ubwa mbere nuko nkuko bigaragara ibintu dushora mu mahanga byaragabanutse cyane nukuvuga ikawa ipama cyane ibintu vyose byitwa ko dushora mu mahanga ubu uya turonka umwimbu kuvyo bintu dushora mu mahanga 20% nukuvuga ko 80 y'ibintu dukora mu mahanga tutaronka amafaranga yo kubigura biciye mu ivyo bitegwa meje kuvuga twebwe rero tukabona neza yuko leta aho hantu yahasamariye cyane sinaho honyene hava mu bisanzwe uyo mwimbu hariho ibindi bizana amafaranga ni nk'ubutari ibijanye nibi bita coopération développement ni kuvuga gufashanya n'amakungu hariho abanyamitahe baza mu gihugu abarundi baba mu mahanga hariho ba mukerarugendo ibintu vyose mu bisanzwe bizana amafaranga y'agaciro bisa n'ibiri hasi aho rero turaja dusaba leta yuko yogerageza igafasha kugira ngo ivyo bintu bishoboke ikindi twagomba tuvuge nuko tubona yuko leta ibibona irabona ko hari ikibazo gikomeye mbere twajya tuboneraho tuvuge yuko nkuko tubivuze muri leta barabona ko hari ikibazo kidasanzwe umukuru w'igihugu yirwa arabivuga umushikiranganje wa mbere yirwa arabivuga mwarumvise nujejwe gutunganya muri rusangi ibikorwa by'ama agence ya Nations Unies ari mu Burundi avuga ikibazo mwarumvise kandi nibibazo biri mu maraporo ashikirizwa nk'iraporo ya FMI ni kuvuga rero ko ico kibazo kizwi abarundi bose barabizi araha rero twebwe nkuko twariko turavuga twashimye cyane ijambo mukuru w'igihugu yashikirije agashikiririza imuramvya imbere y'inzego zitwara igihugu iryo jambo yavuze ati tutaravye neza hazogera n'igihe tudahemba abakozi hamwe ibintu vyoguma gutya batanze akarorero Kauber ibintu biva mu mahanga byose bifite agaciro ko mu miliyaridi ni miliyoni 300 murumva ko ari amadolari namwe muravyumva ko atari amarundi ayo
mugabo akavuga ati amafaranga ava muri leta muri berbe ngo ntarenga miliyoni amajana 2. Murumva ko icyo kintu ari ikintu gihambaye cyane. None ayo mafaranga yose ava hehe ajahe? Nimwe twirwa turavuga yuko usanga hari akagwi gatoyi k'abantu bizizira ivy'igihugu, ugaca usanga twese abarundi turiko turakurikira, turiko turagira ibibazo. Ikimenya ni bitoro, ni muri ku mastation yose hari gitoro mubona ivy'amafumbire mubona vyifashe gute? Nimwumva ko muri leta birirwa baragaye ibijanye n'imiti, ntushobora kurondera umuti ngo uronke. Ibi byose ubwa mbere biva kuyo mwimbu muke nayo masose y'amadovize zoje kuvuga, kandi bigaca biva kwaba babandi aba banyoni akawe kabasuma gafise kuvuga ko zikomeye. Nagomba rero mfate kano kanya nshimira umukuru w'igihugu, bimwe bivuye ku mutima kumva uyo mwitwararika afise, twese tugira uwacu. Ingingo ya 39 y'ibwirizwa shingiro iravyerekana neza, ivuga iti itunga ry'igihugu ni ntakomwa, nta murundi numwe afise uburenganzira bwo kuryonona. Agace kayo kiyongeyo ka kabiri kagace kavuga gati umurundi wese ahamagarirwa gukingira itunga ry'igihugu. Ni bwizwa shingiro. Umukuru w'igihugu rero mu bisanzwe amaze gutanga iyo ntumbero, abantu bose bagomba guca bakurikira. Nico gituma twavuze mu minsi heze tuti hagomba kuba kijya kintu citwa Système National de l'Intégrité, gukorana ku inzego, kubera urugamba ntushobora kuvuga umuntu umwe. Umukuru w'igihugu amaze kuvuga batanze umurongo, izindi nzego cyazi kurikira. Mugabo none kubera ibintu biguma gutyo, no kubera ko kagwi kabo basuma usanga afise inguvu. Mbere byara bivugwa na urikome, mugabo buye n'abategetsi bavuga. Twebwe dusaba rero yuko hoba gukurikiza ibyavuzwe bikaja mu ngiro. Ubu rero nk'uko twumvise nitwifuza yuko muri leta bamera nk'abantu muri opposition. Muri opposition murabizi ikintu bavukora, baravuga gusa, bagahanura, bagakebura. Mugabo none muri leta nabo bagiye kudenonsa ntibafate inge wumva ko hacaba ingorane. Muri leta rero nibamenye ko atari muri opposition, nibamenye ko bavuze baca bakuteza gukurikiza ko ingingo zifatwa. Ivyo rero bitabaye gutyo hazoba ingorane. Mu ijambo rimwe rero twebwe twifuza yuko ijambo mukuru w'igihugu yavuze abahinga abatekinisiye baca barijako bakarishira mu ngiro, kugira ngo ntidusubire kumva ko ibitoro byabuze, ko imiti yabuze, ko ifumbire yabuze, ko n'ibindi bintu byose byankenerwa byabuze. Uno munsi nta muntu numwe ashobora kugenda kurondera amafaranga meme nayo yo bagwaye, waje kurondera amahera muri banki cyangwa mu mabiro do change ngo ayaronke. Murazi ko leta yafashe ingingo yuko amakompanyi y'indege yose akorera mu Burundi atoza kurihisha mu madolari, mugo nta mushobora kurikura. None mwe mwumva ivyo bintu atari paradoxe by'ukuri? Mwarumvise ko niyo ngingo umushikiranganje wa mbere n'amashika amateka yavuze ko iyo ngingo itumvikana, kandi koko ntivyumvikana. Nta banki nimwe ushobora kugendamo ngo baguha amafaranga, twabivuze mu Rwandiko. Mugabo leta mu ruhande gace ifata ingingo ngo nta muntu numwe ngo azosubira kugura biye atayiguze mu madovize, leta ntayitanga. Nemwe ivyo bintu bitageze kuri shana. Rero mu ijambo rimwe leta nifata ingingo zikwiye. Iyi situation irarenze. Mu ijambo rimwe rero situation imeze nabi cyane ku bintu bijanye n'amafaranga y'agaciro n'ibintu dukenera. Leta nifata ingingo ntibavuge ngo muri nka opposition, mugabo bafata ingingo kuko bagiye kudenonsa, orikome kadenonsa, imigambwe muri opposition kadenonsa, umunyagiro kadenonsa, aba twese tukidoga. None gaye dufashwa nande none? Turasabye ijambo mukuru w'igihugu yavugiye Muramvya abantu bose bari kurikiza, hanyuma inzego zije kubishira mu ngiro zibishire mu ngiro. Atari uko twebwe n'ukuri ntidukeneye kumva abo muri leta bariko baridoga, ntibishoboka. Niba tubwira ingingo bafashe bizosheza bidufashe gusumba. Hamwe n'ivyo rero twipfuza yuko twotanga ivyokogwa byongera kubidoje gushikiriza. Icambere cokogwa tusaba leta yuko yofata berbe ijya banki nkuru y'igihugu ikayikura mu biro by'umukuru w'igihugu ikayigira yigenga nkuko biri mu yandi mu bindi bihugu. Ugende mu Rwanda, muri Tanzania, muri Uganda, muri Kenya, Kongo n'ahandi hose usanga berbe ari urwego rwigenga. Mugabo uya rimwe na rimwe murabona neza ko biba bigoye. Nikimenyamenya
n'ingene abatwara izo nzego usanga bakugwa, ingene bashigwaho n'ingene bakugwa, murabona ko biba ku mwanya hariho n'abakugwa bagaca bafungwa. Ivyo rero murumva yuko hari ikibazo gikomeye cyane kubwo buryo. Ikigira kabiri twagomba kuvuga nuko iyi ngingo twavuze ijanye n'amatike y'indege yohagarara, leta ikaraba ukundi kuntu ibitunganya. Ikindi naco nuko leta yokora ibishoboka vyose kugira ngo amafaranga make yahari ashobore gukoreshwa neza, ntibagume bayaha abantu ubona ko mu by'ukuri baza kubikoresha ibintu bitari byo. Mbere twaguma tubone kano kanya dusabe leta igire umugwi, icyo no kwita audit international, berekana amafaranga batanze mu bintu by'ibitoro, aba ayahawe prestige cyangwa andi mashira hamwe, mbere n'ayatanzwe mu bintu by'amafumbire n'ibindi, tubone icegeranyo, twumve mu by'ukuri kuko havugwa byinshi, twubone mu by'ukuri ibyo bintu byagenze. Kuko ntibyumvikana yuko na dukeya tuhari usanga twitwarirwa nabo bagange kumwe bakunda kubita nyene, urazi ko bavuga ngo abo bantu n'abagangesteri. Iyo rero igihugu kiri umwe abagangesteri usanga biterurira ibintu gutyo oya, hanyuma akaba kamizwe n'ingoma, biba bisigaye bigoye. Ni bya bindi bavuga ngo iyo amategeko atagikora ngo uwibwe niwe yiruka, canke ngo turi muri rya shamba aho igikoko gisumvye igufi ikindi arico kikimira. Ivyo bintu bigomba guhagarara, kuko nabivuze ubu murabona yuko umukuru w'igihugu aradenonsa, umushikiranganje wambara akadenonsa, abantu bose bakadenonsa, mugabo dukeneye ko hafatwa ingingo kugira ngo abo babandi, abo banyoni bagire ikibanza cabo. Ikindi tubona biguye gukorwa ubu uya nuko leta ishiraho ubuhinga kuko amafaranga yagiye hanze agarukanwa. Ikindi tubona nuko hakwiye kuba ico no kwita yuko hogabanywa ingendo zigwa mu mahanga, hakagirwa ingendo vy'ukuri zigirira akamaro igihugu, no kuvuga abantu bari mu nzego z'igihugu. Ikindi naco tubona ko gihambaye kigiye gukorwa nuko leta yokora ibishoboka byose kugira ngo ibisata byo kugwiza umwimbu bishobore gutezwa imbere. Twabivuze ivyo bisata byo kugwiza umwimbu cyane cyane mu mafaranga ava hanze, ariyo madovize. Turabona ko igisata c'ikawa cibagiwe, igisata c'ipampa, ibijanye n'ubutare, ivyo bintu byose mbere ntibagiye n'ibi bisata by'abanyamitahe, ibi bisata byo gufashanya na coopération development, abarundi bari mu mahanga, ibijanye na tourisme. Ivyo bisata byose bituzanira amadovize. Leta nishiraho amastrategie atuma, nishiraho ingingo zituma ivyo bisata mu vy'ukuri bizana amadovize. Kwisi yose niko bigenda, atari uko ivyo dukora ntaco vyoshobora gufasha. Urumva nivyamara kuza hanyuma abo bagange twariko turavuga, kuko niko baguma babita bose, ngo bashigwa ku ruhande, kuko n'ubundi naho ayo mafaranga yo kwinjira agace mu minwe y'akabwi gato y'akabantu baca usanga batunze gusumvya igihugu, n'ubundi naho tuzuba tuvuye naho tuzuba tugiye. Ikindi nibaza yuko gikwiye gukorwa nuko iyi soko yo mu kinywabi, ubu murabizi yuko idolari ritaboneka ritangwa na leta riri ku mafaranga 3,000 hafi mu mabanki, mugabo ntiriboneka. Mugabo ugiye kuri marché noir usanga rigeze ku 5,000 hafi urirondera. None mwe mwumva ivyo bintu atari ibintu biteye ubwoba, ejo ntawe uzi aho bizohagararira. Ikindi twibaza aho gikwiye gukorwa ubu uya nuko leta yokora ibishoboka byose kugira ngo amarekomandation, ibintu byafashwe biri mwaya maraporo yagizwe, aba raporo ijanywe na evaluation, amasuzumwa yagize mu ivyo gwanya biturire, amasuzumwa yagizwe n'iyi misero kugirwa ya FMI, Fonds Monetaire International, ama raporo ya ibima recommandation ari mu raporo bita PEFA, ama recommandation yagizwe muri za nama mwese mwakurikirana, imwe yabaye mu 2021, yindi ba mu uyu mwaka turimo mu kwezi kwa kane, ya maforume yagirishwa n'umukuru w'igihugu. Izo ngingo zafashwe hajya zije mu ngiro kugira ngo
mu by'ukuri situation twese tubona yuko itameze neza tugerageze tushobore guterera. Ivyo rero je nibaza yuko bikozwe atacobuza ko dushobora gutera imbere. Ikindi nibaza ko gikwiye nuko abantu bo muri leta ubwa mbere bo kwekana ubutunzi bwabo. Erega nivyo biri mu bintu bituma usanga abantu bose bibera mu byo kwiba, kuko igihe umuntu yiba akagura imodoka zirenze ubwenge, akubaka amazu arenze ubwenge, ntihagire umuntu amukurikirana, mwibaza yuko ataguma agira kwa kundi nyene. Ariko byaranse murabizi ko nabo muri leta rwo hejuru base kwerekana ubutunzi bwabo. Urumva rero nimwe tuguma tuvuga amajambo ajane n'ibikorwa. Hanyuma ikindi nuko abantu bo muri leta boreka kudandaza, benshi bari mu rudandaza, none aribo badandaza igitoro, aribo badandaza isuka, aribo badandaza ivyo bintu byose bikurwa mu madovize. Wumva amadovize yoboneka gute? Bica bigora cyane. Ni kindi naco twifuza kuvuga nuko abashinga amateka bokora akazi kabo by'ukuri, niba kontorere leta nk'ibi leta ivuga, niba cyo bahamagara hanyuma berekane mbere twaguma cyo tubonera kano kanya, nibagira umugwi wigenga ugende gutohoza iyo amafaranga yagiye ajanye nibi yagiye mu bitoro, yagiye no mu ifumbire, bagira umugwi wonyene tubone ko ariko barakora. N'ahandi hoho bica bigora cyane ku bene gihugu, nuko tubasaba ko bogwiza umwimbu, bagwiza umwimbu hama bakura amaboko mu mpuzu, bateze imbere igihugu, kuko nabivuze ibwizwa shingiro mu ngiro 39 umunyagihugu mwene gihugu wese arafise uruhara agomba gutanga gwiwe. Ikindi naco nuko ibihe nk'ibadakwiye kubimenyera, nta kumenyera kabi, niba menye yuko bino bihe badakwiye kubimenyera, bakwiye kuruvana ugwane uburenganzira bwabo, babugwanire mugabo baciye mu mategeko, ntihagire ikintu gikorwa kinyuranye n'amategeko. Kwisi hose ibihugu byashoboye gutera imbere nuko abanyagihugu bakanuye, bagaca ubwenge, bagashobora kubona igikwiye mu mwanya wacu. Murakoze, Imana ibahezagire.